bimwe mu bifungurwa vya nkenerwa bitangwa ko akarorero ko bimaze kuduga ibiciro ni nk'ibiharage bisanzwe bita musirimu. Ikiro cara kigurwa ibihumbi 3,500, ubu kigurwa hagati y'amafaranga ibihumbi 4,500 n'ibihumbi 5. Ivyo bita ruvuzo, muhoro na jone vyahora ku mafaranga ibihumbi 5 ikiro, ubu bigurwa amafaranga ibihumbi 6. Ibiharage vy'imvange vyahora hagati y'ibihumbi 2,500 n'ibihumbi 3 ikiro, ubu bigurwa ibihumbi 4. Ibindi bifungurwa vya nkenerwa navyo bivugwa ko vyaduze ni biraya, kuko ubu biri hagati y'ibihumbi 2,200 n'ibihumbi 2,500, vyahora ku mafaranga 1,500 canke 1,700 ku kiro. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Ngozi baganiriye na RPA bavuga ko naho ibiciro vyagiye biraduga cane muri amezi abiri aheze, hari n'ibindi vya nkenerwa vyashoboye kugabanuka, aho bagatanga akarorero k'umuceri bivanye nuko mu bice bitari bike uri kurera. Ikiro co bita kigori ugwa ibihumbi 5,300, wahora ku mafaranga ibihumbi 6. Umunyagitega ugeze ku bihumbi 6,500, wahora ku bihumbi 7,500 ikiro. Umuceri w'umutanzania ugizwe n'ibice bitatu, uwa mbere ukaba ugeze ku bihumbi 8 ikiro, wahora ku bihumbi 9. Umutanzania ugira kabiri ugeze ku bihumbi 7,500, wahora ugugwa ibihumbi 8 ikiro, nayo uwa gatatu ukaba ukiri ku bihumbi 7 ku kiro. Nk'uko isoko ryacu ribandanya ribimenyesha ku bijanye n'ivyo biciro, n'ifu y'imyumbati yagabanutse kuko ikiro kigugwa 1,400 cahora ku 1,500, nayo ifu y'ibigori igeze ku 1,200 ikiro, yahora igugwa ibihumbi 2. Aho ntihibagiwe amavuta y'amamesa, ikibuni kinini ubu kiriko kigugwa ibihumbi 13, cahora kigugwa ibihumbi 15. Muri kino gihe rero abanyagihugu bo muri komine ya Ngozi bakabona ko ubuzima bukibandanya kuzimba, bagasaba leta kwama igira ico ikoze igakurikiranira hafi ibijanye n'ibiciro vy'ibifungurwa vya nkenerwa mu gutorera inyishu ico kibazo.